mama shari base kutujana kwa muganga ahubwo batutransfer batujanye hantu bicana hamwe bakubitana hamwe hapfira bantu nakwereke niyo batujanye ntabariza mama shari njenda kowa aho mwanyumvise injuna hanyene kutujana kwa muganga ni kuri ofisi mwe bicira kabarundi mwe yapfira ko babantu niyo batujanye aduhita dukubitwa amafera bija mama shari. Yo mama shari ntabara ndagowe n'ukuri rero ndapfuye turapfuye turagowe batujanye hamwe hapfira abantu batatu bose niyo batujanye hamwe bicana hamwe bakubita utushitse ndibaza duhitira ku nkoni ni guca dupfa mama shari ntabariza rero ubu ndapfuye umunsi mwanyumvise itariki mwanyumvise n'ubugeni ijwi ni abo muri groupe ni sawa umeze neza hama rabukuno mudutabariza wangu rabukuno mudutabariza twenga kuri ofisi kwa Shaza turabantu abarundi kazi batanu n'umuganda umwe bariko bagomba kudutwara hariya kuri transfer hariya kwa Karine twere twanse mudutabarize amayigama batwatse ikintu cari cyo cyose gituranga bagitwaye batubwira ngo tugende hariya kwa Karine mudufasha mudutabarize twe nitugenda gupfa nibaduhereze nibaturungike twitahire twe tukeneye kwitahira twitare tukiri bazima. Daniel, intervention rapide. Intervention. Daniel, abashagara ntibave bicwa na Karine. Intervention rapide. Asha koresha intervention. Washukiza abashagara kabisa, wakize nibabici. Bariko baritabariza n'ukuri. Tabara Daniel n'utabari ya Saudiya. Bakadama bose baraba Daniel. Batabare mukuri bashobora uburyo bwose batabare mukuri batabaje aho yose umuntu kuravyumva intervention bashokoresha intervention na India Kagame na Kongo basho batabare mukuri kintu nenda uje ibintu biraza nabi uzi gutinya umugore nkawe uzigutira umugore nkawe mukadama nkawe n'ukuri cyane igihe kiri hano nahora numva umuntu bamutwaye mu mpimba hari umuntu bari baramutaziriye izina uwo muntu basha bagucira ubwo gupfa bashaka kugira n'ingoga umenga yarapfuye ndamwibagiye n'izina niwe Karine muri office ndamwibutse sha umuntu yari mu mpimba yitwa Rugamba nahora ndamwumva ndi umwana mutoyi Rugamba ariko nawe nyine uburuhiro yarapfuye na Karine azopfa abashagara bamutabariza ati bona ataye mu Burundi nyabura bagutane ku ngufu ewe mukama iyo dirano mwengeje n'ukuri Daniel ndazi ko yamaze kubironka kabisa gumari pre ahana bari kuri office none batahana abantu bari ku kazi batahana bari kuri office na kazi bafise none gutesekera kuri office niho tumamutaha ariko Nyamwima yagukunze wamaze kumukorera umwaka umwe cyangwa amezi hagukunze Nyamwima ashobora kukurekura arekura abari kuri office none kuri office ko mukubitira barakubitwa reka babatwara batahe mutahe mu gikomeye ni hatari n'aya tuzopfa kuri ofisi nta na kimwe bafashe ni igiti barabakubita none wumva n'utuma mutaha bari kugara nko mu Uganda muzoze mufise indero bazoze bazi ko umuntu ari umukozi ategerezwa kumenya amategeko yiwe jewe umukecuru wanje kubera arabizi umukecuru wanje mukuri harakubwira ati n'amakosa mbere baba bazi amategeko yo kuri ofisi uhuye n'aba Banyamwima bamijinuna bamijinuna kweli bashobora bamijinuna nibo badakomeye mu mutwe kweli benshi babo ni nka bose basanze byaduze urifuza gutaha bikakunanira
barakuzurira amaso ninda bagomba kugukubita nawe ufise ubwoba bwa bwoba basi Imana yoroshe kweli Imana tworohereze twaje gupagasa se urya mukobwa n'umukoroneri hewe mbe warumvise ikiganiro ciwe kwa Daniel urya mupapa yavuze ati nibamubari amamiliyoni yotanga ariko bamusubiza umwana wiwe akomeye bagomba atanga akarorero nukuri basha nimba utakurikiranye na kila kiganiro cy'urya mupapa yabahaye umuntu akomeye nibamusubiza umuntu akomeye nibamuhe bamubwira amahera yotanga natashye Karine karisiguye ariko nako nyene kafise amanyama kandi Karine kagira indero wowe wararavye tujya kiganiro kariko karagirana na Daniel ukuro kamushinyaguriza Daniel sizo ukuntu yari karakita nyamba yakita wiki basha karamushinyagurije hewe karamushinyagurije Daniel hamwe honyene ate barahora arahora akaba ari we aguma avuga mwe Daniel yagiye yaruka Karine kabisa kiye kiganiro sinzi ko bagikurikiranye kabisa Daniel yaraheba akifata ku munwa yaraheba akifata ku munwa kabisa yatashye baramukwivata kaya kagore hewe baragakwivata kabisa ivyo nyene hari umushagaragira ofisi sivyo vy'ivyo nyene sivyo vy'ivyo umushagara no koza ivyombo baja kwicara muri ofisi mama ngo barafise ubuzi bwa budaya nyene bumara baba bagomba muri ofisi hari akazi mama ingorane nabo baracyabakorera ko kabisa nukuri umuguma mbona baza kubwisha uzubona amakomantere muri TikTok abantu bagomba kuza ino ngo bashangwa nimuze Karine arabarindiriye ngo nimuze Karine arabarindiriye ewe bana yatashi kija ikiganiro cy'uyu mupapa naracumvirije kandi yavuze ati abagore bose bagomba kubaza muri Saudiya uyu Karine uyu mukobwa wiwe basha ntibazotanga akahengwe muri Saudiya ntibazobacungura ntibagomba babatahane kuko iri ofisi ni nyinshi mu Burundi ofisi Daniel akubwira ati ngo namwebwe umenga muri biro mukemera mugakubitwa n'umugore nkamwe urya mugore abahagarikiwe abahagarikiwe kabisa kuko ntivyumvikana n'ukuri nyatazi basha jewe ndazi ko yonyica namaze gutera izo nize kabisa basha noza gupfa nanjye namaze gutera izo nize n'ukuri nyatazi ngo ni bamajinuna gusa ntibakomeye basha wumvise abantu badakomeye abarabu n'abambere kabisa noneho Karine Noella ujya Karine nakuntu ashobora kwideburura icyaha cy'amaraso cyaramaze kumujyako sinzi ko wakurikiranye muri TikTok ukuntu bahevye baramuhingura iminwa barayishyira hirya barayisubiza hino baramugira nk'ikintu cy'igishetani unasoma amakomantere rero yo muri TikTok ibitutsi bamutuka ukuntu bingana mwana we nyatazi wewe kiganiro cha mugisha weka kukira tuba tumu masambusa basha ushiri telefone ngaho ukakunja isambusa ukaza guheza kukunja isambusa ikiganiro kiheze kubera kwicara ubu kurumviriza abantu bakurondeye ariko uri mu kazi ushira ngaho YouTube ukirabira ukanga umuzingi isambusa ukuraraba nk'uyu mukobwa agwaye uyu mudamu yagiye kwa muganga urabona ko we yagize nyamwema ni bibi kumutinya ugwaye mu gihe ati ndagwaye ukagenda kuryama watakwica ntashobora kukwica uhuye na nyamwema nyene bijinuna niyo muhura n'ingorane ariko nyamwema afise ubwenge azi ko n'umubiri ubabara ni arabikubwira gusa agutera ubwoba
ngukore giri kubera iki wumva ubwoba ariko umubwira ati genda ngwaye sishobora gukora ukaryama bariyumvira gutura kwa muganga ariko bakubwira ati ngukore ugaca ugenda kwiyandaza ukuragwara ugaca ugenda gukora ntihandi ngorane jewe ko ari ngwaye asha mbonye ko bidashobora guhagarara ndafata icyumba cyanjye nkajayo ubu hasha niryamira sinugara umuryango gusa babonye isaha iminota 30 atagusohoka mabudu ubona aza kuraba kubera akunda kubona ajengira amavibe ngumangira amavibe acaza kunda n'ibiki ndamubwira ko ndwaye akacaza kumpa imiti ahejeje mu kanya ngo bimeze gute ngo byaheze ubu nyine n'uyu muti ubu nyine byamaze guhera aca ahora aza kusubiza kubimbaza basha ejo no nyamwe murareka kumwereka ko ukunda akazi uragakunda nibyo ariko ukamwereka nawe ko ufise umubiri TikTok ndabibona na wa musi bako baramutelefone umugurya mugore ari mu barabara aramutelefona ambwira ati jewe mwomba umgize ukuri nk'umudahamu imbere umudahamu hapana kunuka tuvugane neza bavugana neza amubwira ati none wewe ngaho niyo yaciye avuga ko yahinduriye uyo wundi niwe yafata nabi abakozi baramutahanye ngo uyo mudamu yakora muri office niyo yamucapuriza izina ngo siwe aramubwira ati ngo none si iwe wamwishe ujya mu ngo ngo na location yarabonetse office ahantu wewe ahantu yafiriye kuri office yiwe si wiwe oya urumva yarisiguye je nabyumvise muri TikTok ujya mudamu amutelefona je ndabibona ibashaka itelefone iguma ku maboko nkanyamwe ndakurahi ikintu cyose kirengana je ndakibona ndetse ukibona uyu munsi ndakiboneje ariko nta kintu gica ku telefone yanjye ndeke kubibona je byose ndabyumva bien ajya yamaze kubona Daniel amutelefone kandi agomba kumubaza amakuru nicyo gituma ajya aciye avuga ati uyu muntu agomba nkwegere nicyo gituma yamwishuye kujya nawe abagore bo muri Saudi mbona bose bakati nawe worosha rimwe basha nizo ngiye aho bashaka nyine bataramenya nyamwe nabo mbona bakati ndindira babamenye nawe worosha rimwe